munsi nagira ndabereke utuntu tutari duke ku mashini usanga dufasha iyo umuntu ariko arakora nk'ibintu. Biramaze kugushikira aho flash disk yiwawe iba ata kintu kiriko canke ikaba ifise volume nini cane ariko washirako ikintu bikanga. Reka ndabahe nk'akarorero, jewe mfise flash disk iyi ifise amajiga 28 arindiriye ko hojako ibintu, ariko nkaba nshaka gushirako ibintu iyi video ifise amajiga 5. Reka ngerageze nshireko murabe ingene bica bigenda. Nshobora gucuku nkagira envoyer vers nkashira kuri ya flash disk, baca bambwira ngo le fichier, bakavuga izina ryayo est trop grand pour le système de fichier de destination. Bavuga yuko izi jiga 5 zidashobora gukwirwa kuri za jiga 28. Iryo ni flash ya 32 jiga mugabo banditse 28, mugabo flash ntishobora kujako kandi tubona yuko flash disk ari niniya. Okay, muti none twotorega umuti gute? Ibintu biratesha umutwe cane bigatuma umuntu abura ico akora. Kenshi rero biva yuko uba warayiformase ukayiformata nabi iyo flash disk. Reka tugerageze tubanze turabe uburyo bushoboka bumwe. Nuko ushobora gufata iyi video kugira uyigabanye ukayikompressa ukayigabanya uburemere ukoresheje uburyo busanzwe cane, ubu bavuga ngo compresse. Okay, turindira video ikaba compresse, ikaba ikigira iyo bita extension yitwa zip. Biratesha umwanya ukabura ico ukora kandi ubona neza yuko wari wagerageje kuba waguze nka flash disk canke wafashe flash disk ariko ibintu ukayiformata ugaca uvuga uti reka nshireko ibi bintu kameme ndabiha umuntu canke ndabibike. Bigaheza rero bikakugora ingene wobikora. Uno musi rero utomboyeho ishene YouTube ni nshasha mbivyo nshirako nubwo ubona umengo nayikireye kera, nagumye mbura akanya ko kugira ico ndabashirirako kubera umwanya muke, ariko ubu ndizera neza ko tugiye kubana misi yose canke niburi 2 mu ndwi, turashobora kubana 2 mu ndwi. Yego, ndiko ndabishira mu migambi ko twobana 2 mu ndwi, aho nshobora kubaha utuntu duke duke two umuntu aza araraba abazi ku mashini. Birashoboka yuko aka kantu wewe ubu witwa ko ari umengo ntaco kamaze, umengo ni ibintu bisanzwe, hariho umuntu ashobora kuba atakazi canke bikarinda kumusaba kugenda kuja ku mufundi, umufundi akaguca amafaranga, hari n'igihe usanga nawe nako kantu atakazi ugasanga bimufasha igihe, ukaja nko ku bafundi bangahe ku kantu wewe wari kwikorera ubwo nyene. Yego, nico gituma rero nobahanura ko ari ikintu mufise ko ikibazo ku mashini ari akantu ushoboye mushobora guca mwandika ngaha muri commentaire, wandike ikintu ubona twogufasha kurondera kugira ngo wagize ikibazo kuri mashini yawe. Ico nzoba ntashoboye, umwe mu bariko baradukurikirana arashobora kuba bakizi akakitubwira tukagufasha kugira runo rubuga rudufashe kubana kenshi, kubana mu bintu vy'ingirakamaro vyinshi, tugafashanya. Ntabwo tuzoza turabereka ibi vya buhinga bwa none gusa, tufise n'ibindi vyinshi tuzobereka. Harimwo ivyo tumaze kuba mubona ku rubuga rwitwa inforove.org. Sinzi ko murabiraba mu kurindira yuko
ubwo buryo bwa mbere bubanza guhera naberetse, umwanya turashobora kuba turawukoresha mu kuraba yuko mumaze kuba mubona ivyo tuza turabashikiriza. Ni site muraba ku buntu, nta mafaranga asabwa, gusa biragusaba yuko ufise ama megabyte akoreshwa ku mbuga ngurukanabumenyi, atari yayandi akoreshwa ku mbuga nkoraniro gusa nka za Facebook na za WhatsApp gusa. Biragusaba rero yuko ufise ama mega, niho wugurura. Hariho benshi mu ma groupe ya WhatsApp bahora batubwira ngo nimitubibahe vyuguruye. Nagomba ndababwire ko bidakunda, kwihangana kuko Rumonde aho igeze ama mega yo ku buntu twasanze ari uburyo bwo kuzirika abantu ntibashobore kubona ibiriko biraba hanze, ntibashobore kuronka ama opportunité menshi, ntibashobore kuronka aho barondera nk'ama bourse, abarondera ama financement, barondera ivyo bokwiga online ukoresheje ama mega. Ntibishoboka ko biraba udafise ama mega yo muri buno bwoko bw'ama mega araba kuri vyose. Okay, nariko ndababwira mu kurindira yuko ya noze yacu iheza mbe ndababwira ivy'uru urubuga bita info.org. Abatari bwarubone murashobora kuraba no kuri za Facebook, turafise konte na Instagram, turafise konte, mukaca muza murasoma nimba hariho aho batanga akazi habonetse, nimba ari stage, nimba ari iki, mugashobora kuba murabiraba. Muri ino minsi rero tuzoza turabafasha ivyo dushoboye. N'ufise ikibazo canke ico atwunganira ashobora kutwandikira kuri akamenyetso ko guteranya 13 32 38 77, ukatwandikira kuri WhatsApp ukatubaza canke ukaduha ico twogufasha kurondera kugira ngo tumenyere gukorera ku mbuga ngurukanabumenyi, kuko muri ino myaka nico kintu mbona kiri imbere cane, nico kintu kigezweho muri make. Okay, murabona rwa rubuga rurugurutse. Okay, ni urubuga tubereka ubuzi buriko buratangwa, ukirika ngaha ku buzi ukaraba ubuzi buhari, n'ama scholarship twarushize mu Congereza kuko ubuye Icongereza kigezweho n'abantu benshi bakoresha Icongereza kw'isi, nico gikoreshwa hanini. Hariho rero aho twagize ubuzi, n'ubuzi, hama ama bourse, hariho ama bourse tuzoza turabereka kenshi ama bourse muba mukeneye. Okay, hama imfashanyo, ama stage n'inama, hama turiko turanabategura no kubashirira mu gifaransa, ariko muri ino minsi ntabwo hariko ibintu ntabirajako, ariko turiko turabategurira. Ni ca kintu c'umwanya nababwira kitaba coroshe kwitanga ku buryo umuntu ashobora kubironkera umwanya vyose, usanga bitaba ari ibintu vyoroshe, ariko mube muraraba n'ibi yuko bishobora kubafasha. Muze muraraba urwaruka murondera akazi, muze muraraba, ntabwo dushirako
ubuzi bwo mu Burundi gusa, tuzoshirako n'ubwo hanze, ku bashaka kuja gukora hanze nk'aba diaspora, umwanya wose tuzoronka tuzoza turawubaha, kugira ngo ubagirire akamaro. Ico rero mwebwe musabwa nuko kuri chaine YouTube no ku rundi rubuga rwa Facebook no kuri page ya Facebook muza murakomanta mukandika ivyo mubona mugashobora kubihanahana n'abandi benshi bakabironka. Kujo twariko tubona ko hasigaye umwanya muto bigakunda. Okay, irahejeje naho uguma uyishije iri zina niko nta na kimwe uca ufyonda kuri entrée. Canke ugafyonda ahariho hose. Okay, ubu naho nubwo ingana uku iba ari ntoya ugereranije n'irya ya mbere, ariko ugize copier nayone ukagira copier, copier ukagenda muri ya flash disk ukagira kore voilà, ikibazo ni ca kindi. Okay, rero ntibiguteshe umwanya cane, reka nkwereke uburyo bworoshe cane kugira ngo bice bikunda. Okay, tugenda tugafyonda kuri bouton droit, tugira formater, bati formater. Okay, icari cabiteye rero nagitoye nuko yari yabaye formater nkoresheje uburyo bwitwa FAT32. Uburyo rero bwaciye butuma igikoresha systeme za kera, ariko ubu ca mpindura ndayiforomate nkoresheje ubu bwa exFAT. Naho nene bwanka nca ngaruka nkoresha iriya NTFS. Reka dukoreshe iyi turabe. Okay, kuca dushake tuyihe 512 kilobytes tudemare. Okay, ndaje kuyiforomata ubu ni libre. Reka dushiremo ya yindi dusubire hahandi tuzane ya video yanka kare tuyi copier, bouton droit, copier, tuyizana bouton droit, coller. Voilà, urabona iciye yemera kujako. Zari 5 giga. Okay, nca zikunda, ntabwo noshirako n'izindi nta kibazo. Yego, nta kibazo, birakunda zikajako hama mu mwanya mutoya cane, ariko uravye umwanya bishobora gutesha umwanya umuntu atarabizi, ni umwanya munini cane ku buryo bishobora gutesha umwanya umuntu nyene bikamugora. Reka rero sinobarambira cane ngo mureke gukora ibindi, oya, nimurabe mugire s'abone kuri ino chaine nimba hari ico bibafashije, nimba vyabafashije cane naho nimufate link mukureko murungike mu ma groupe WhatsApp, muhe abantu, mutubike ahantu kugira ngo bizoze birabafasha mu misi yose. Mu gihe washatse kubika ibintu kuri flash disk
ariko ndabamenyeshe yuko kizira gutora flash disk mw'ibarabara. Flash disk ni ikintu kimwe mu bintu bidatorwa mw'ibarabara. Ivyo turashobora kuzobigarukako turonse akanya. Ntuzovuge ngo nuko mumenye ingene baforomata flash disk ngo uce uyitora uce ugenda ushire mu mashini utazi iyo yavuye. Flash disk ija mu mashini ariyo wewe wiguriye ubonye ko ari nshasha, canke ukayihabwa n'umuntu yakubwiye uzi neza yuko yayitabiye mu rupapuro. Nivyo bintu vyogufasha kuko ahandi ho uzosanga uriko urikwegera. Nuko rero mugire amahoro, mugire n'umugisha aho mwari. Tuzosubira, mwari kumwe na Jerome, tuzosubira no mu yandi matito aza. Murakoze cane. Muze kuraba muri commentaire turaza kubasigira lien y'irya site twababwiye, muzoze murabako ubuzi hamwe n'aya matito nayone tuzoza turayashirako kugira ngo umuntu wese ikintu dushoboye kwereka umuntu tukimwereke, ni ku buntu. Ico tugusaba gusa ni ukugira ama commentaire no gusharinga. Murakoze cane. Sinobarindiriza yuko